Mwaramutse neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Turabaramukije muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatatu turi kwigenekerezo 9 kwezi n'ukw'icumi umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanye kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravuga ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye aho tugiye kurabira hamwe amakuru azindutse aravugwa haba nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose ku isi. Ndabahaye ikaze. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kano kanya cyangwa se muri kino kiganiro cyacu. Amakuru yihuta by'umwihariko turaza kugenda turaheraho amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko muri rino joro ryakeye by'umwihariko bivuga ko ingabo z'u Burundi zongeye gucekirana na Vy'abasirikare ngaha muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta aravuga ko by'umwihariko ingabo z'u Burundi zari kumwe n'abamayimayi ndetse n'abaFDLR ndetse zikaba zabateye ziraturuka ngaha mu shamba rya Kibira aho hamaze iminsi haritorezwa abasoda benshi, ndetse bikavuga ko bahari n'abandi bagiye batandukanye bariko barahigira ibigendanye n'imyimenyerezo y'igisoda, hakiyongeraho by'umwihariko kwiga gukoresha impoho zigezweho zazanywe n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi bayi kandi mu gihe Vy'abasirikare yariko yitabigura ndetse binavuga ko yarimo imaze iminsi irategura igitero karundura, igitero simusiga cyagombaga kuzasiga gihinduye ibintu, ndetse Vy'abasirikare yari imaze iminsi bivuga ko yabirimo gutegura igitero kizibasira igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi n'ubundi bivuga ko cyaba cyahatakarije abasoda batari bakeya, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse banagaragaza ko batewe impungenge n'iyi ngwano imaze iminsi iribonekeza. Iki ntabwo ari igitero cya mbere by'umwihariko kibasiye Vy'abasirikare ndetse kigatakariramo abasirikare benshi b'u Burundi, kuko no mu minsi iheze Vy'abasirikare yari yatangaje ko by'umwihariko yivuganye abasoda bashika kuri 20 bose mu ngabo z'u Burundi. Biravuga ko u Burundi rero by'umwihariko bwakomerekesheje abasoda benshi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, by'umwihariko abasoda bari hafi ya 40 bakaba basize ubuzima. Ni mu gihe kandi bivuga ko by'umwihariko abo basoda benshi bose baba mayimayi baba FDLR ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'abarundi bose bari bambaye impuzankano y'igisoda cy'u Burundi. Ibi byose by'umwihariko bikaba biriko biragaragaza ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko Vy'abasirikare imifisa amakuru yatari ivumba agaragaza ko u Burundi cyangwa se inzego z'umutekano z'u Burundi by'umwihariko zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo ziyegereze Vy'abasirikare. Ibi kandi by'umwihariko biriko biratera impungenge ibihugu bigiye bitandukanye harimo igihugu c'abanyi c'u Rwanda, aho iki gihugu gikomeza kugenda kigaragaza ko gitoye impungenge n'abakomeza kugenda barakorana n'abaterabwoba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira nga mu gihugu cy'u Burundi. Kandi by'umwihariko turagaruka kuri umwe mu bagenzi baherutse kunyuruzwa, turaza kugaruka kuri byinshi biriko biragenda biratangazwa ariko benshi bakomeza kugenda bamagana ubutegetsi bwa General Major Vy'abasirikare aho bakomeza kugenda barabushinza kunyuruza abantu, ndetse gushika ubu ngubu bakaba bakomeza kugenda binubira by'umwihariko intwaro yiwe, aho bagaragaza ko bari bazi ko ari intwaro ishobora kuzohindura ibintu ikazaba itandukanye by'umwihariko niya Petero Nkurunziza nayo yarizweho kunyuruza abantu, ariko gushika ubu ngubu bikaba byarakomeje kugenda biraba akamaramaza. Muraza kunyemerera kandi tugaruke ko biriko biravugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko mu nyuma yo kwanga gushyira umukono ku masezerano agarura amahoro n'ituze ibihugu birimo nk'u Rwanda ndetse n'ibindi bikomeza kugenda biragaragaza ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko u Burundi ndetse na Kongo ari bimwe mu bihugu bikomeza kugenda byitambika umugambi wo kugarura amahoro n'ituze. Ni mu gihe kandi by'umwihariko hari imiryango imwe n'imwe bivuga ko igiye kongera kotsa igitutu leta ya Kongo kugira ngo habashe kuba by'umwihariko hakomeza gahunda zigendanye n'ibiganiro. Ni mu gihe abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino mu isi ndetse by'umwihariko n'umunyamabanga cyangwa uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Honi yaje gusaba iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwiyemeza ibyo cyavuze n'ibyo cyemeye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse by'umwihariko kigashyira mu ngiro
kikabishyira mu ngiro nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ndabihaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, by'umwihariko abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bari mu bice ku mugabane wa Afurika, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese ku mugabane w'Uburaya mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye turabifuriza ibihe byiza. Mwese tunabaha ikaze. Abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mwese turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Tubabwira niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ubane natwe by'umwihariko mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanye kugenda turabashikiriza. Turabaha ikaze mwese kandi abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze, aho tugiye kurabira hamwe ido nido ry'amakuru azindutse aravugwa. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko muri kano kanya aho tugiye kuyatangurira ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero mu masaha yeje ku mugoroba nari nabahereje amakuru yavugaga yuko by'umwihariko igihugu c'u Burundi ndetse by'umwihariko na Reditabara bikomeje kugenda birarebana ayingwe, akaba ari umuhari wa Reditabara ukorera mu mashamba ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, usanzwe uhangana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse by'umwihariko bagahangana n'ingabo z'u Burundi, aho by'umwihariko ingabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo ku bw'amasezerano bafitanye na Kongo yo guhangana ndetse no gushyira iherezo ku mihari igiye itandukanye irwanya ibyo bihugu, nk'uko no ku ruhande rwa Uganda by'umwihariko abasoda bazwi by'umwihariko nka UPD ba Uganda by'umwihariko binjiye ku butaka bwa Kongo kugira ngo babashe kuba bohangana n'umuhari by'umwihariko nawe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canga amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza ko inzego z'umutekano by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi zongeye kugaba ikindi gitero cy'ubugome kanundure, igitero karabutaka, bivuga ko ari igitero cyari gusigamwa imvune uyu muhari wa Reditabara, ariko kandi baza gusanga Reditabara ihagaze bwuma nta kintu na gito gishobora kuyikanga. Ni Reditabara kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko bivuga ko yaje guhitana abasirikare benshi bashika kuri 40 b'abarundi, ariko kandi bikaba bivuga ko bigoranye kumenya abarundi neza bapfuye ndetse n'abandi batari abarundi, dore ko bagabye iki gitero ari abasoda benshi biganjemo by'umwihariko abasanzwe babarizwa muri Mayi ndetse na FDLR. Bivuga ko abo bose bogabye icyo gitero ari bamwe mu bari basanzwe by'umwihariko barakorera mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bari bamaze igihe baritoreza mu bice bimwe na bimwe by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira cyane nga mu ishamba rya Kibira, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aratugiraho muri uno mwanya, aravuga ko Uburundi bwaje kugaba kino gitero mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boca intege y'umuhari wa Reditabara. Ni muri gahunda biyemeje yo kugira ngo amatora bazayinjiremo by'umwihariko atankomyi ndetse atana ikibazo na gitoya bafise, nk'uko biriko biratangazwa. Ni Reditabara gushika ubu ngubu kandi iby'umwihariko yareherutse gutangaza ko yiteguye kwihorera ku gihugu cy'u Burundi giherutse kubagaba ibitero, nubwo n'ubundi ibitero bagabweho by'umwihariko bitigeze bigira byinshi bihinduraho nk'uko babitangaje. Icyo gihe bivuga ko by'umwihariko bahitanye abasoda b'u Burundi baharugwa muri 20 bose. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri iki gitondo by'umwihariko amatoza yacu yava kubegereye igisoda cy'u Burundi, aravuga ko by'umwihariko Burundi bwari bwateye by'umwihariko buturuka ngaha mu ishamba rya Kibira bakinjira by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, bakinjira ku kiba cya Rusizi by'umwihariko bakaba bari bafise ngo abasoda bafatika ndetse n'impoho zigezweho, ariko ngo batungurwa no gusanga Reditabara ubwayo nayo by'umwihariko ngo yihagazeho ndetse inafise ibikoresho batatekerezaga. Mu rugamba bivuga ko rwagwanywe by'umwihariko muri iri joro, ariko gushika ubu ngubu by'umwihariko ngo abasoda bamwe bashoboye kuba bahunze. N'abasoda b'u Burundi batigeze barahirwa n'indwano izo arizo zose by'umwihariko zerekeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
baba abasoda by'umwihariko bagiye guhangana n'umubare wa M23 ndetse n'abagiye guhangana by'umwihariko n'inzego zigiye zitandukanye n'ahangaha muri Radio Tabara byarabaye akamaramaza. Ni Radio Tabara kandi isanzwe iragerageza kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi, ndetse by'umwihariko hari ibitero iherutse kugenda igaba ku buryo bitazibagirana, nk'igitero cyagabwe mu mpera za 2023 n'ikindi cyabaye by'umwihariko mu magenekerezo ya 2026 mu kwa kabiri 2024. Icyo gihe umugwi wa Radio Tabara witwaje ibigwanisho wavuze ko waraye by'umwihariko ugabye igitero i Buringa muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Ibitigiri by'abaguye rero n'abakomerekeye muri icyo gitero by'umwihariko byari bigiye bitandukanye bivanye n'uruhande rwabivuze, aho ku ruhande rwa Radio Tabara rwabo rwavugaga ndetse no ku ruhande rwa leta rukagira abo rwavugaga. Mu itangazo leta y'u Burundi icyo gihe yasohoye yavugaga ko muri icyo gitero hishwe abantu 9 harimwo abagore bashika muri 6 ndetse n'umusirikare umwe, hakomereka abandi bashika muri 5 barimwo rero abagore bashika muri 3. Radio Tabara by'umwihariko yemeraga icyo gitero yavugaga ko yagabye icyo ibitero bibiri ku birindiro bibiri by'abasirikare, kimwe kiri ku ruzi rwa Mpanda n'ahandi bita Ceza Ndomboro, hapfa abasirikare bashika muri 6 by'umwihariko habonorwa n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD nk'uko by'umwihariko uwo muhari wari wabyanditse ku rukuta rwawo rwa X yahoze yitwa Twitter. Uyu muhari kandi icyo gihe by'umwihariko wanashize ko amafoto y'imyambaro ya gisirikare n'ibigwanisho ivuga ko wabifatiye by'umwihariko mu ngabo z'u Burundi. Iyo ngoro ya CNDD-FDD icyo gihe by'umwihariko bavugaga ko mu itangazo rya leta rivuga ko kandi by'umwihariko haturi imodoka 2 n'ipikipiki. Imodoka imwe rero ikaba yari irimwo ikiziga c'umuntu yarajyanywe mu buruhukiro bw'ibyo bitaro. Radio Tabara icyo gihe yanavugaga ko igitero cyagabwe by'umwihariko ku muryango wari mu kiganiro nk'uko bikorera tangazwa. Radio Tabara yaherukaga kugaba ikindi gitero cy'ubugome rero mu kwezi kwa Kigarama ku cyangwa kwa 12 2023, aho rero leta y'u Burundi yari yavuze ko yisha abantu bashika kuri 20, ariko Radio Tabara yo ikemanga abasirikare ikemera abasirikare 8 n'umupolisi umwe. Mu itangazo inyuma y'ico gitero by'umwihariko ryashyizwe ahabona by'umwihariko leta y'u Burundi yongeye kwiyamiriza inyifato y'u Rwanda ibeshejeho by'umwihariko yigisha igaha ibigwanisha uyu mugwi w'iterabwoba Radio Tabara by'umwihariko ugahengeshanya guhekura u Burundi mu bitero bitumberezwa by'umwihariko ku banyagihugu ataco bazira. Leta y'u Burundi yasabaga umuhari by'umwihariko abakuru b'uwo mugwi uhawe indaro n'u Rwanda by'umwihariko kurungikirwa ubucamanza bw'u Burundi. Radio Tabara yo rero by'umwihariko ihakana ko atabufasha ihabwa n'u Rwanda. Turi mu Burundi by'umwihariko ndetse no muri Kongo by'umwihariko baraje kuturonderayo, tumaze igihe rero tudwanirayo, rero nta bufasha na bumwe dufise bw'u Rwanda, bivugwa na Patrick Nahimana umuvugizi w'umuhari Radio Tabara mwijwi by'umwihariko yaje kugenda aratangariza BBC. Iki gihe by'umwihariko yavuze ko azakomeza guhangana by'umwihariko na leta y'u Burundi paka bakomeje kugenda bakayumvisha ibyo bariko barayisaba, ndetse by'umwihariko nibikubiye mu masezerano amwe namwe, ndetse no gufatanya n'abarundi bose hanyuma bakaba bosenyera umugozi umwe nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi zitazogira icyo zitangaza kuri iki gitero, ariko by'umwihariko bivugwa ko no kugaba ibitero by'umwihariko n'undi zitagaba igitero ziri zonyene zititwaje abamayimayi ndetse n'abandi biragoranye. Mu nyuma y'iko amakuru akomeza kugenda dushikira by'umwihariko ngo zizi neza ubugome ndetse n'ubushongere n'ubukwa bwa Radio Tabara. Biravuga ko ibiziga by'abasoda bo Burundi rero by'umwihariko baraye by'umwihariko barazanwa mwijoro mu modoka nk'uko biriko biravugwa na bamwe mu banyagihugu baturiye by'umwihariko uruzi rwa Rusizi cyangwa ikibaya cya Rusizi, abasoda binjira muri Kongo bambukira, ndetse n'abandi baba bariko baravayo banyura nk'uko bikomeza kugenda biradushikira cyangwa nk'uko bikomeza kugenda biradusumira.
twerekeze nga muri kino gihugu cacu ciza c'Uburundi nanone imbere mu gihugu biravuga ko abantu bakomeje kugenda baranyuruzwa by'umwihariko kuri intwaro ya General Major Evariste Ndayishimiye ni intwaro abantu bari bitezeho amakiriro ndetse bakanagaragaza ko by'umwihariko ishobora kuzoba itandukanye ni ya mugenzi wiwe yarasimbuye Petero Nkurunziza ariko gushika ubu ngubu uyu mwaka wa 2024 niho hantu hambere by'umwihariko bigibonekeza ko abantu benshi bamaze kunyuruzwa abarenga 40. Ni ibiki rero biriko biraba mu ntara ya Cankuzo muri iyo ntara by'umwihariko hariko hibonekeza inyuruzwa ry'abantu benshi cyane abanywanyi b'umugambwe CNL bariko bahunga ni bande rero bariko barabikora. Hari abanywanyi babiri b'umugambwe CNL baherutse rero kunyuruzwa ku mutumba mwiru wa komine Mushiha inyuma yaho rero haciye hanyuruzwa umukuru w'uwo mugambwe muri iyo komine bose by'umwihariko ataka yambu kabo canga se by'umwihariko nta numwe arabaciryera nkuko rero twabitohoje by'umwihariko kwigenekereza 20 kwezi k'umunani umwaka wa 2024 niho rero uwitwa Niyonsaba Elias ndetse nabiguye neza Viseni batazira Shakira by'umwihariko banyuruzwa hagati y'isaha 2 ndetse n'isaha 3 z'umuhingamo abo bose kandi uko ari babiri n'abanywanyi b'umugambwe CNL nkuko ariko biratangazwa begamiye umushinga amateka agatorwasa bose kandi barasanzwe ari ababanyi kuri uwo mutumba wa Rwiruzi. Igitangaje nuko rero by'umwihariko CNL bayirukanyemo umutama Honorable Agatorwasa ariko abanywanyi ba CNL bose bakaba bakiri inyuma y'uyu mutama. Bivuga ko nga mu Burundi kumenya yuko rero ushyigikiye cyangwa wifuza ko Honorable Agatorwasa yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu rero ari akamara mazo wikuririye umujinya w'abanyamuryango ndetse n'abarizwa muri CNDD-FDD cyane twiyongeyeho imbonera kure. Mu kunyuruza abo banyagihugu rero bashika kuri babiri bakuwe mu mihana yabo yegeranye nkuko rero ari ababanyi bafashwe n'abantu babiri bari baje mu modoka ya double cabine yari ifisiwe bitabona by'umwihariko baca bagenda babatwaye imodoka bivugwa ko yari y'uwiperereza aho by'umwihariko aho ngaho muri Cankuzo Revonati Ntongicimpaye. Amakuru dufise yemeza ko kuva banyuruzwa imiryango yabo yaciye itangura guterwa ubwoba rero n'urwaruka rw'imbonera kure mu kubabwira yuko bihenze bakabihishira bihenze bakabishira ahabona bose bazoca baranyuruzwa. Mwihenze rero by'umwihariko tukabibona ku mbuga mwese muzoce by'umwihariko mwimba mwigera ntimuzomenya iyo rero mwaciye ayo namwe mu majambo yabwiwe abo mu miryango yabo banyurujwe bitangajwe n'imbonera kure. Kuva abanyagihugu kandi banyuruzwa tawuzi iyo batwawe eka ntawuzi iyo bafungiwe canga se uko bamerewe agahinda n'ubwoba nibyo byugarije imiryango yabo mu kwibaza ku mutekano wabo. Twibutse ko by'umwihariko kuri uwo mutumba nyine wa Mwiruzi ariho haheruka gukurwa umukuru w'umugambwe CNL ku rwego rwa komine Mishiha by'umwihariko ari we Tamakiriro Philippe akaba nawe yaranyurujwe mu misi iheze by'umwihariko kwigerekerezo 16 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Abamunyuruje bakaba barinze by'umwihariko kubomora inzu yiwe bamusanga indani nkuko rero twagiye turabibahereza cyangwa se twabigarutseho. Nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se aradushikaho gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aragaragaza ndetse araremeza neza yuko inzego z'umutekano mu Burundi atakintu na kimwe ziriko zirakora ku bigendanye n'iri nyuruzwa. Gushika ubu ngubu rero muri iyo ntara ya Cankuzo cyane muri komine Mushiha havugwa abanywanyi benshi b'umugambwe CNL bashigikiye umushinga amateka Honorable Agatorwasa baguma bahunga igihugu by'umwihariko ku bwinshi mu gutinya kunyuruzwa nka bagenzi babo. Ni Honorable Agatorwasa nyamara n'ubundi wakomeje gusisira ndetse akanagaragaza ko yiteguye kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu byanze bikunze nubwo ku ruhande rwa General Major Evariste Ndayishimiye we yifuza ko uyu mutama atakwigira yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
urongoye uyu muryango wa seneri ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barakomeza kugenda barasaba ndetse basaba inzego z'umutekano yuko by'umwihariko hoshyirwaho uburyo bwo kugira ngo abo bose babashe kuba bokoroherana mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko ibyo bibazo bibashe kuba byohagarara. Bariko barasaba yuko rero by'umwihariko imihari ya politike yose ishobora kuba yo koroherana ariko kandi bigendanye no kuryana bikaba byohagarara. Ni imbonerakuriro zahawe akazi ko kunyuruza abantu ndetse gushika ubu ngubu imigambwe imwe n'imwe ikaba itari kuriwe kuba yakora amanama bigendanye no kuba gushika ubu ngubu hakomeza kugenda haribazwa ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira aravuga ko yaba muri seneri yaba muri UPRONA cyangwa se by'umwihariko muri Sawanya Frodebu bakomeje kugenda baratakamba bavuga ko babangamiwe by'umwihariko n'urwaruka ruzwi nk'imbonerakure y'abanywanyi ba CNDD-FDD aho bariko barasaba yuko by'umwihariko izi mbonerakure zokurwaho. Bivuga ko rero by'umwihariko n'abamuri amatari b'intara zigiye zitandukanye nabo batajya barakundira abanywanyi b'indi migambwe idahuje ibyiyumviro na CNDD-FDD yuko bokora inama ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ko ntaco biteze mu bigendanye n'amatora yimirijwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari amakuru kandi akomeza kugenda aratugeraho avuga ko imbonerakure zo zikomeje kugenda ziragira amajanja urugo rwa Honorable Agathon mu nyuma y'uko rero muri kino gihe ibibazo biriko biribonekeza mu Burundi bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakagaragaza ko batifuza ko akomeza kuba yoshyigikirwa. Honorable Agathon rero abarundi benshi bateze ko amakiriro mu gihe yo batorewe ikibanza cy'umukuru w'igihugu abo bivuga ko yogira ibyo ahindura mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi biravuga ko hari bamwe mu bantu babitse imiduga yabo ndetse n'amapikipiki yabo by'umwihariko cyane igendereza rikoresha rinywa ibitoro aho bivuga ko cahenze hakiyongeraho by'umwihariko bamwe mu banyagihugu baheretse gukoresha isukari ya sosomo mu nyuma y'uko rero by'umwihariko igiciro cyayo kizamutse ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byibonekeje byose bakaba bakora bitura umutama Honorable Agathon bavuga ko by'umwihariko ashobora kuzogira intwaro nziza nga mu gihugu cy'u Burundi itandukanye n'izabo bategetsi bandi bo muri CNDD-FDD. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe ibigezweho.